bahora bavuga ngo je na Starboy ngo turabasezi mugabo abaseze n'abagiye imbere y'isinzi ry'abantu bagasega izuba riva naco babavuzeko nta nico bakora mu kwerekana ubwiza bw'igihugu nta kiginga ari ngaha mbeba undi yaseze yarindi Registre Gaël sibyo twe nidusega twe turakora inoti yacu bavuga ati ni wiyumvira iki gihugu kizogufasha wiyumvira iki uzofasha wowe Burundi cyo gusa dusega igihugu nuko babanaye batsimbataza amaro n'umutekano kandi bande ukuntu kudushigikira byashe bara yigira umukire yigira ngo jengo bujya bwose ngo nubukene ariko nabo banyataka bijya rero twebwe urabona rero aho twe dusumbiye aba bapeti baza muri no game ubu baje bariko barafunga twebwe ivyo twabikoze kera bro twabikoze ma 2020 urumva iyo phone yaciye kwa Mona ica kwa Kiriku ariko ntiyashitse zari iPhone 3 Kiriku gusa niwe yatangwe kuzironka Kiriku niwe oya Mona niwe yazihaye Kiriku aratanga message ati nazaike tuzobigaruka ko ndakonesha guyo jamaa tumupigie simu mu kipindi abumvi kabisa yo abakunzi ba Star TV turi Ngozi kabisa utanyerera koresha umwanya baravuga ngo uracyafuye sha je ndaberewe uracyafuye ngo ntiwoga oya uno musi sinoze hari akanye mususa neza man uraberewe koresha umwanya inoti yasubiye kuza bado cyasatira baba cya gihugu kiri kuyavuga ati yewe nakoze sheri nk'abadamu gusa kiri kuri ko yavuze irya mbere nkoze sheri nk'abadamu gusa Saudia twagiye yego kabisa turi neza na neza Ngozi zuzu ya cyo wari bwacyo nero Bujumbura kige sha kiboro ko uyu ni na Runyongure mu ari nyongaga akagazi k'intama yari akagazi k'intama yarakanize yari kanyongaka akagazi k'intama kabisa na Runyonga ya nuwo ego we wizi ingonga hamagara wisazi umukire wizi ingonga umukire bisaba umukire ingo bisaba umukira kugurira jewe ngira deship je ngomba umukire bisaba muri ababazi ego ariko reka manze nibutsa abantu n'amahoro uyu n'umukire nubwo ndamusumba uburebure sasa rero guys uyu mumesha arafise company ijejwe donc yabizigirwa y'abantu basenga bizigirwa na buri muntu wese wowe ufite akazigo uvuga ati jeka ari umutipe yigeze kujya yarungikanye aritumana gakiri kwa na nisimu ayikufika kiri kuyara yego iyo message ndayifise uko nanse kubigira intambara je yahaye telefone kiri kwa we ntubiduge ko cyane katugane umukire ariko hari abantu sumwizigirwa kiri kurera ubure hari abandi hari abizigirwa bro iboro yitwa yigera yambaye umutwe cargo Novex Cargo bro Novex Cargo nabantu babizigirwa jewe hari umuti pegeze kuntumira iPhone sanone range je sindubukire byari ndumukozi nk'abandi okay ntacyo Novex amabati wazove Dubai azovi Dubai amabati wazoza Novex Cargo y'amabati yakoresha umwanya nakitwazo na kimwe none kudatoramiko nagitwazo na kimwe ngo detura ngo dormuzi urumva abarundi baramaze kurema impamvu zo kunanirwa kwa mbere bitwaza ngo corona yego abamesha baca bazana ibintu byo kwiyuha kwagira iki bimwe kwifukiza yani ari n'abamesha bakreye kiki urumva ngunyoye ngo kiki ngayitera se corona ngo ikihera bagihenze sawa munyuma ufata abantu tukamana impamvu zo kunanirwa ivyitwazo urumva ngo ntibikunda ngo intambara ngo za Ukraine byari umujamana haya mahera angurira imoteri y'imburugine acambwira ngumva ngo intambara ngo za Ukraine ngo zatumye ngo Detroit Dortmund ngo yugara ngo imoteri ngo ntiboneka sarere akazidame bari zidame nyene barakunda imanzi kandi bamana ama motif baca ari abarundi baciye bakreya ivyo bita Air Cargo Novex Air Cargo ati simbize ati bakunga imoteri yawe yasekwa kwa Detroit Dortmund ni rero ubu rero Detroit Dortmund ndayikuzaniye ati wewe mubwira uwo mujama gwinoti gusa urabe ko imoteri bidashika
urabyumva ndo sasa Novex Cargo kabisa ukoresha umwanya yaravuze ko kiri kwamurungikanye telefone arayiga isigura ko atari umuzigirwa amwerwa kuva ariko abizigirwa ni Novex Cargo umuzigo urashika bibiri serie ndibora gusubira amabati baguha amabati yabasigaye aya mabati ari muri Superbati oya muri Cargo baramugurira amabati igashaka bayamugurire Cargo imugurira amabati ivyunguka oya Cargo izana ivyunguka tubatutera meza muri Superbati ibati ni rimwe ibati ni rimwe ni Superbati imodoka ni imwe ni ya World Travel ino modoka uyibonye ukatubona ndayiziyemo nibitahuri imodoka ni imwe umugambi umbiriza umugambi w'igihugu numwe no gutembera Burundi nta kintu kandi rero umviriza simbizi ikintu twe dukubitisha Kigali ni ntara za ruguru mwaramuzerekana oya ubu rero ko World Travel yabonetse nta mpamvu nimwe hugume Bujumbura dutegeza kwidugira no kuduga igihugu kubitwa n'imbeho yego ingozi mbega gufyo ndakubaze n'uyo mwana urana ko n'umwana kwa mudoganya wera cyangwa aho hagati tubwizanye ukuri abakwishuza uri kurabibuka abanyishuze Arizeni na rimwe umbo yagendera kizusha biri manje ndagutuye bagakwishyura Burundi turizwe umviriza rero page yitwa Burundi Tourisme niyo igumi kwereka ati abamesha bageza ego abamesha bageza ego twibwire nitwa Uwiteka Nobela nkaba nkorera muri ministère mu vy'ijejwe harimo tourisme igisata ca mukerarugendo dusanga turibo mugende rero kuri Facebook mugire Burundi hama mubona aho gutembera avuga neza ni namwe Uwiteka turitiranwa Nobela akora muri mukerarugendo no gutembera kuko urumva ndakwereka example ntamvi uranimvise gaye mfise gakaje manje zindi zibujumbura ariko jino zibazihe nukuri kimana ukira nakize zibazihe segem fini segem on peut partir parce que urabizi naho numuze Nata logistique hari na jari jewe sino guposting utarampa ivyunguka Novex Cargo ya Novex Cargo bobo barakuzanira umuzigo kama ni iPhone 17 Pro Max barayigushikanira hamukaca wicaro goshira kagugu ariko nako kantu wavuze ngo hari umuntu barungikanye telefone yakutagaruka ko kaka mini konezo message ko iyo phone yaciye kwa Mona ica kwa Kiriku ariko ntiyashitse zari iPhone 3 Kiriku gusa niwe yatangwe kuzironka Kiriku niwe oya Mona niwe yazihaye Kiriku aratanga message tinazaike tuzobigaruka ko ndakonesha guyo jamaa tumupigie simu mu kipindi abumvi kabisa nuko tuvuye kugura amabati meza tugenda turasigaza amafaranga yo gutembera tukaruhuka aha hantu na hantu heza cyane mwegere tourisme gisata cyabonye kabisa mwahabonye aratesa aratuje mugabo nyamugabo kabisa no Uwiteka naje nituwiteka kabisa ego rero ndashaka ndabibutse rero weekend itangoye mu turondere tubereke aho turuhukira kabisa nuko koresha umwanya runo rugendo nibaza ko rutwigisha kuvuga ivyiza by'igihugu biranatuma cyabindi twara tuvuga kera tukiza kumbuka tukana kugira nyene mazina yacu tupate ma content warabigabanije we ntora narabasize umva fungwa nturimwo oya ubusije wagufunga ko ndaza amategeko ndaza amategeko nta kiganiro ukora wafukamye oya ngo niko natakamba ngo murabona byashe bara yigira umukire yigira ngo jengo bujya bwose ngo nubukene ariko nabo banyataka bijya rero twebwe urabona rero aho twe dusumbiye aba bapeti baza muri no game ubu baje bariko barafungwa twebwe ivyo twabikoze kera bro twabikoze ma 2020 urumva twabikoze kera niho twagwa mu mafuti
ubu twaratahuye ivyo turimwo ego bamwita ngo umuhinga ngo mu vyo gufukama cheval umuhinga mu vyo gufukama gusaba ikigo ibaze je nanje banyita umuhinga mu vyo kwisabira amabati baba kwita umuhinga mu vyo kurira indege ibaze rero umuhinga mu vyo gufukama umva atari umuntu w'indi kabisa nabonye ukora n'ikiganiro bakubaza anya ntibashobora kudusiga kandi ryo byatuzanye bakubaza ati bari abantu ko bafunzwe bimeze gute uravuga ati jisi yari yararengeje akarimbi kandi ntiyanahanurwa ubu harahanurwa aho ko yavuye mu gasho ubu ntazosubira kudekona leadership ntazongera kuvuga ijambo na rimwe biya yivugisha ibaze nani yarageza aho aja mu hotel ngo ndabuze ngo turarana bro muri hotel uramamaza kuri 11 uri kuramamaza kuri 11 mukame uri korahagira publicity uri korahagira promotion ubumaraya uri kurabwamamaza urumva ijambo ry'Imana ritsindwe ubusambanyi butsindwe abakozi b'Imana biboneke ko atari mu kazi wewe ko ari uri mu kazi bro yaye igihugu cyacu reco ndagikunda kirakore ko kidagadura ni kidogo tu ni chaki donc igihugu cyacu ngene gicakira ni nk'inkare kirabunda kwanza ukikinagura wisanga inda kabisa kuri wowe uvuga ati rero Chevale kuba hoho ko yasabye imbabazi yarahawe message ko yababariwe ereko ashaka gusaba imbabazi mbiriza de ship wewe urabizi systeme tugwe makosa ingene wavayo urahiye vayo urahiye ati jewe na sinzongera gutirigana no kuvuga ibi nibi vaho ubisinyiye kajisi yakarabisinyiye Chevale yarabisinyiye Chevale ntarafungwa arega yabaye busaba imbabazi yarasaba imbabazi ariko hajya haranu message imbabazi haranu yaciye oya arega ntibarazimuha hajya n'ubundi baracambasha baracara bati oya mu bisanzwe akankwafu gategezwa gukora kabisa neza na neza so amabati asigaye nangaye koresha umwana asigaye amabati 5 wewe dutanguye gusatira dufite twaguza 5 ninjije amabati 22 ubasigaye 5 habuza amabati 5 video zawe zaratumye abantu benshi banzana amabati Imana ishimwe cyane ko jewe kweri ega turemera ko atasho dufise naco dufise amahera ego ayo mabati 5 akwiye ndafise akamoto nzoca ndakajya sivyo muzoshizo n'amagoro yabarayaguha kugira akamoto kaguma oya nca ndakajya kubera imbaho cengura imbaho kibigize kugira ni karikire zanjizo Petete Imana iciye mu bantu barashobora kugura n'izo mbaho cyabikora n'ivyo bindi rega mani none nowe ntuza abantu president Nkurunziza yaguriye amazu ntuza abantu son excellence wacu na première dame bagabiye ibintu urumva none jewe wayiba bafuha abantu bariko baranyifashiriza ugasanga umuntu aragize inzigo ngo koresha umwanya ngo reka ngurikurenza gwamo kurasega natwe nasimbizi batwita ngo abahinga mu byo gusega none duseze tukaja gukora akazi neza ikibazo kiri none useze haruja kurira ngo mu nzu ngo mpinja dusega ivyo tudafise hari ivyo twikemuye kabisa ivyo dushoboye turabishoboye ivyo tudashoboye navyo turasaba musada ati bimeze gute kandi umuntu avuze ati mfata ruteye mu kirenda guherekeza nze kwerekana ibikorwa urimwo biratandukanye no kuvuga ngo mpivyo kurya mfungure hari umuntu urasa ivyo kurya oya injya nituzisaba kuko umuntu asaba icyo atafise pasito bariko baramurisha amafaranga usanga atayafise pasito mwenestoma kabisa so uko biri kose nibaza ko wewe nkakoresha umwanya hari umuntu nige umushefu igeze kunyegera ambwiye ati mukanure koresha umwanya ntazogira bazi ko nigeze kwandikira message ndabwiye ati uraye ntuzudekone batunyara usubu unye wewe asha urahanura abantu kakubuje nije jo kubahanura kubera bro rega twe tumaze imyaka ruki muri nogere twahuye na byinshi ikibazo nawe ariko baraza ntibubaha oya ntibubaha bashaka hit donc code nimwe bo babona twe twarahitinze bakibaza nabone guhitinga birizana biratangirwa igitambo kabisa hari igihe uraza nyine ushushe mbwa ukamenya ati bino bintu ndabikora ega ngoma ikivuma sana vum mushakene gupasuka kabisa hajya Chevale yashaka kubikora bya bintu ndamuhanura yaja mu Rwanda kukujya niyigeze akoma abaskovia nka twebe sivyo yaguma bakoma batukabijya bitutsi yaguma bitukira bijya bitutsi gusa yagenda kwibayirayo yari gukora bijya bishegu bro abari umukire abari umu content creator wa mbere arabavuze ati buriya kiriya kigongo Chevale ngo yasavye kurya anya burya nakeza ngo ishobora ko yaramubeshe ngo hajya ngo asanga ngo arakoroye brand wereka oya bategezwa gutekana hajya baramwe iyo guma mu mahanga hajya baramufyonyoye kabisa
oya hajya ategeza gukona ujya bateza kumukona ni itegeko bateza kumukona kabisa none wowe kutatuma mu rubanza rwa Bface oya jewe ibintu vy'imanza the ship ntakubesha urabona nubwo utumigwa utezwa kwipanga wenyene ubwawe urabona utegezwa kwambara impuzu nziza koti fresh uko imanza za mariage si imanza za anniversaire je rero nipanze mvuga ati déplacement iri brand juna miniko brand déplacement iri brand sinogena na kaka moto kanje mugiye muri mariage ya Bface oya nafasho enda niko brand urumva rero ivyo vyari kuntwara uburyo minimum nkangahe rero uyo mwanya ntayagira nibereye mu bazo vyanje canda vyihoza kuko na Bface je ntabwo ari umugenzi wanje vya grave ngo turi proche ariko urubanza rwawe no kwikubita nufuma ndagusomesha pembeni ati kaka ni azimi ata 100000 nzoya gusubiza ariko nshiki ariko tutarabajama bari proche nta n'impamvu bihari muri bimwe twama tuvuga ati burya abaririmbyi bacu harakenewe ko baronka amafaranga amasho bakora agahembwa amahera menshi vyanagaragaye no ku rubanza rwa Bface kubera ko hari abaririmbyi benshi ariko hari abaye polemique zivuga ati none ko hari abaririmbyi benshi tutabonye ibintu bikomakomeye by'amakado mutanga amafaranga mutange kuko mariage zo hanze mu bindi bihugu aba artiste usanga hajimwe amakadarenze ari nk'umuririmbyi akagira uko mugabo ntivyabonetse mu buryo bujanye n'abartiste b'abarundi ntibaramenya ukungene basomesha ivyunguka ibanga ni rimwe urumva nibigire kuri Sadbi branding yiwe sivyo bamenye gusaba amafaranga uno musi arabarinzi bakomakomeye bagipatana amahera bo bonye n'ukwabwo ibaze ubwabo tegura staff umuntu wabona ati uyu muntu afite dépense urumva je ndazi neza ko Sadbi n'umuririmbyi afite brand abantu staff yiwe ni nyinshi ku buryo abantu banamubonye gusa bavuga ati uyu muntu si nyakamwe sumwe abantu ni benshi hari undi yavuze ati burya ngo bagize imana ngo nuko Natasha ataje Natasha uraza aca bamesa mwese akabaragomboye igitsinda Natasha yategerezwa kubaserukira neza kwa Israel nabonye ko yazanye impene zibiri kwa Simbizi yaramuremeye bro Natasha ni nada level jewe kweli sinuna kumuvuga haba basi ariko ivyakora je kugombora igitsindo je sindamuvuga cyane ariko ivyakora je ndabibona kandi ndabizi kabisa tuva ngaha anye waserukiye ka Rwemera amabati turagiye habura amabati 5 habura amabati 5 ono dodie nukuri habura amabati 5 kizoba giheze Vex Cargo jewe Cargo kanagufatire sawa papa yaye kubera ko abantu babona nkorera hari yacumenga Novex Jean ni gwanje canke ndi mubanye ne wapi nanje ndumukozi mu bandi sema tuko je nkorera hanze y'igihugu niho nyene cumenga nivyo wacu ariko je ndumukozi wa Novex kandi niba Novex ashobora kugufasha ikintu nkuko nawe bashobora no gufasha n'ubundi shikiriza ubutumwa cyane nawe ukabafasha you can say okay ndashaka iki nka nk'umurundi koresha umwanya kandi amenyekanisha Burundi neza kandi itangira Burundi urana nk'ahantu wemeye guturwa ko hataye umwanya wemeye guheba ibyo ukora ariko uraza kumenyekanisha Burundi urakunda Burundi urakunda n'abarundi rero bategerezwa kugukunda back nkuko nawe bakunda n'igihugu cawe naco zizwa kugukunda rero niba ukeneye ayo mabati ntatanu yonyine abo je kuri pare yiwanje Diarose twavugana ni box naho ryo bari imwe urishima muga ku ruhande rwa Novex nabo nyene sabana niba utumwe bwashitse niba abantu ariko barabiraba bashora bo guca ku izina rya Novex akaguha nyerega abantu abarundi n'abana beza kandi ufise imbono uri mu bintu abantu benshi bifuza kubaka vraiment je nko kuri jewe ndabigushima Imana biguhezagira ama Novex nayo yavyumvise papa Novex how are you? Fakazi. You have to do something better, okay? Yeah. Appreciate. Ndashimye cyane. Kabisa. Asante. Nuko nubwo rizoba rimwe tuzorishima kazima tuvyumvise. Azobahaburane. Uru rugamba twarutangwa bavuga ngo two turasenga. Ngo two turasenga ariko uno musi inzu buca tunayinjira. Uyu yabuze amara kuri ishambre baramutwaye kumufunga. Pasito. Pasi. Bagiye kumufunga. Pasi. Hajya turamusiga. Gurisha aba followers 10,000 basi. Pasito agiye kumunya. Oya urabona dishi nakubeshe urabona Ariko ibintu abantu babona mva ndakubwire koresha umwanya abantu bariko baratubona tuduga ruguru herekana ibibanza bimwe bimwe vyiratira bibaza ngo bariko ngo twahawe amahera twebwe turiko dukoresha inoti yacu hotel ibitoro byose twebwe turiko turimenya bisigura iki rero
Nituze turindire uburundi budufashe. Oya. Ahubwo twebwe dupambane kugira dufashe uburundi. Twese Bujumbura ku noti yacu. Ego. Tuza kwerekana ivyiza by'igihugu. Bujumbura noti yacu. Tuba abantu bibaza ati twahawe amahera kiretse imodoka ministeri yavuze ati reka ndabati. Ibindi vyose oya bariko bararegulariza hari. Ibindi vyose turi kwibako. Agiye no kuri hotel Pasito bava munyara. Afisa abafollowers 500. Agurishe nk'abangara. Bro, ibi bintu abantu bazobona abafollowers bazobona ama like. Ngo abantu barafisa amahera. Aha no gupambana gusa. Iri blood tuishe. Bajya badasega baca kuri kamera ngo basege. Niba bayimigira ngo bamaskini jeuri. Bro, ahubwo hababara uraherekana ati je ndiko mbabara. Ni muhamfashe. Kabisa. Gusa batahure ko nimba twaduze ruguru turi Ngozi tuje mu Kayanza he na hehe. Nurukundo dukunda igihugu cyatwibarutse. Tuko dukoresha amafaranga yacu ariko turazi byo tuko turakora. Igihugu mu kugishimira kwera ko cyatwibarutse. Ni ibinyene dukora. Mu kwerekana ivyiza by'igihugu. Hari abarundi bari hanze y'igihugu bifuza kuza mu Burundi. Babone nibibanza bazogenda gutembereramo kwera ko koresha umwanya yaberetse ico kibanza. Simbizi yaberetse ico kibanza. Ana bategerezwa kuza. Starboy yaberetse ico kibanza. Baronka aho bazoza gutembera. Pastor yaberetse ico kibanza. Yarishe yaronse amahera. Ega yarazi ko agenda ara mu modoka mukabirangiye nayo kunwa yarishe. Aha. Utanyegereye musaza. Fagi. Yeye. So ndagushimira cyane koresha umwanya. Amani sana the ship. Respect. Okay. Yes, akunze wa Star TV nkuko bisanzwe turi neza na neza bita mu Gwegura. Gwegura ni mu Kayanza ariko entre tangani ku mupaka wa Kayanza na Bujumbura. Bujumbura isigaye igera ino. Yego Bujumbura igera ino. Ani mu kibira. Ibi ni biti byo mwishamba ahano bita mu kibira. Iki ni kibira cyande mbega. Ikibira nyine cyitwa kibira mu Burundi cyitwa kibira tugeze mu Rwanda cyitwa Nyungwe. Mu Kinyarwanda cyashita Nyungwe. Nurumva ati kibira cya Nyungwe. Kibari ikinyene kibira kibandanya no mu Rwanda. Kabisa. Uno munsi abajene twitoye turaduga turerekana bimwe mu bibanza novuga yuko cyo kuratana cyane mu kwereka bene igihugu ko bizantu henshi tubifashijwe na World Travel. Yego kabisa. World Direct Travel gane ya plaque yabo. Iriya plaque yawe nimenyeye ko. World detail. Kabisa nuko. Nibaza ko twobereka abarundi kumbura aho turi. Kugira babone. Ano bita mu Gwegura. Turi hari abandi ariko ntavyo bakoze. Kubera ko twebwe twajijutse. Byo batakoza abari aho turi no munsi. Urabona iri baradurimwo. Uri bandanije riserukira mu Rugombo. Ya mu Rugombo. Kubera ko ucame uraca bubanza. Oya, ijya bubanza tuza gufatira indi haje imbere. Mugabo iri direct ni mu Rugombo. Ubwo n'urugomero rero bagomeye kwa amazi. Aya n'amazi bagomeye y'uruzi Gwegura. Ashobora gufasha ico bita shit. Ashobora gukora shit. Ya shit rero ni ikiva mu muyankuba. Aya mahotansiyo ubona ava hiyo ahari yachamanuka ari hepfo. Yachamanuka ari hepfo. Shit niraha. Iki kiyaga uko kibona ngaha. Ntari yari akandi kayaga kameze nk'aka mugabo ko ni gato kubera amazi aba yamaze kuva muri shit. Ya mazi yavuye muri shit arakreamwo kandi urundi ruzi. Mugabo iki ni kiyaga cyashoboye kuba créé de façon artificielle kugira haze kubijya shit. Ijya shit bifise inguvu. Ice ajama alternateur azungu ama turbine. Sinzi ko ariko bavyita rono. Mugani ibintu mwene ibi. Oya saha. Ari ni hamazi aca. Aya mazi aca mu kuzimu. Salam. Kabisa. Aya mazi aca mu kuzimu. Mugabo ahani muri mu commune Bukinanyana. Ayo muri ntara ya Bujumbura. Bukinanyana. Mu ntara ya Bujumbura. Bukinanyana iri Bujumbura. Rero bawinje mu ntara ya Bujumbura. Yani mu ntara ya Bujumbura. Winje ngani mu ntara ya Bujumbura. Kabisa. Yego. Kwera turaza kugerayo gute none? Turagerayo n'imodoka. Yego. Unaye bamwita Eric Rouge. Nibaza ko tuza guca ngaha. Bavuze mani. Baraje nyene. Mu imodoka irashika. Uvuze iki kiyaga. Amazi ashamosi. Oya. Iyo yuzuye. Ikigega. Iyo yuzuye kijya kigega gica kiyanywa none amazi yiki aca he kugira ashike hari yani kuri priza ari imbere byubakiye byinjiramo bwaca musi kaburimbo umusozi
hama urumva ajya iyo dufate amazi yuzuye acaca haje agasheshe umva uruca ruburuzi n'uruzi n'ubundi kwamanuka rushiyo hepfo nyene rusesera hehuru runo kuvuga urukundo rugenda no kuri rusizi ngira urunuru nyene ruca rumanuka dugaca rangana n'izindi nzuzi gacha rushikira mu rusizi hama ajya amazi avuye muri rugwegura aca abandi ajya avuye muri barrage Gitenge igacica mugaca bahimbiramwo inzahabu bururu gushika mu ntuze gwitwa gute rushika gute gutwa mu rusizi gwisesa mu rusizi gwitwa nde urumva aya mazi yagwegura acahura na kabura na kagunuzi gwegura ruhera he aya mazi urumva abara yagomeye gusa nk'ubu urabona ko bigabuye nk'ukweye ahubwo bicamo inshuro zitatu ego gute rero harimwo bigabuye inshuro zitatu ego urabona nk'ukweya runo ntuze ya kandi guse aha barabifuse kwanza bahari bashinga hanye hari gwegu ahari kibitoke hari yandari ni hari yana hukweya hari ntuze rukazi ntuze aha hari ifi ziba ngaha hari ifi baza baroba ntibakabaza bifite bahari kubera sinzi impamvu bataziroba kandi hahise batayo nazibindi muza muzibona ngaha usu umuntu ubwo barubani umwe buto nyene baborobesha amagera mwe warusha amagera yego okay kandi kiyaga ni kinini ishaka ni kinini isonga rimwe rihari ahantu n'amasonga ari menshi ni uruhari okay abona neza mu hakaramba kuri primus hari imbere mba ucubona hariya ku mashuha hariyo kigaruki hari kweya muri ntunze ya biza bishika amazi kagera ngaha oya ya abona ahantu exactly ngo ndabibona nyene aya mabuye urabona ko yisa iyo rugeze hajya haje bakiseshe gisheshe gusa hariya kimaze gusesa mba amazi ntisira kurengana kimanuka aje hariya hepfo akuma manuka rero mu cyo kwandi kwa Gitenge segembe tugende twagi so uko mubona rero aha haragabuye turi muri Bujumbura imodoka urabona ko ije kudutora Starboy twurire bene wacu tugende segi tugende urabona neza yuko n'urugendo shuri one ego so nuko nibaza ko atakibazo twagiriza umuhinzira abene gihugu muri kino gihe ntakibazo twagiriza kubera ko dukoresha amafaranga yacu abene gihugu bereke bahora bavuga ngo je na Starboy ngo turabasezi mugabo abaseze n'abagiye imbere y'isinzi ry'abantu bagasega izuba riva naco babavuzeko nta nico bakora mu kwerekana ubwiza bw'igihugu nta kiginga ari ngaha mbeba undi yaseze yarindi Registre Gaël sibyo twe nidusega twe turakora inoti yacu bavuga ati niwiyumvira iki gihugu kizogufasha wowe wiyumvira iki uzofasha wowe Burundi cyo gusa dusega igihugu nuko babanaye batsimbataza amaro n'umutekano kandi bande ukuntu kudushigikira bavuze ati mwabana twabonye yuko namwe bwe murarusha reka tubahe ingendeshwa tubahe n'agaturo sibyo hamwe mwitagati kimatizero wayugaye urumva so rero nuko bimeze aha rero mubona twebwe ikintu kimwe nyamukuru dusaba gusa ni umutekano tuba dufise kuko igihugu nico gihemba abapolisi nico gihemba n'abasoda urabibona hamajeyo n'umugenzange Starboy twabikamisha ati none ko amahoro ahari tujaho dushaka erega kera nta muntu yaza gutembera aha bashaka ayiga ngino habaye baroberi nta muntu yaza atembera ino haba baroberi amahoro yari ahari urabyumva iyo rero hari amahoro n'umutekano igikurikira bene igihugu bacha batembera igihugu nibaze ngo barakuno abapolisi badufashe neza ni twebwe ni mugende ino haba baroberi cyane kubera ko ari mu mashamba hari mu ntambara hari mu igihugu nta ntambara igihugu nta ntambara kirimwo ubu turi mu mune cyose ni nyabagendwa ubu tuko turakamisha impano zacu mu kwereka bene igihugu bari hanze abanyamahanga b'abazungu bariko barabona ivyo turimwo kabisa bagwita urugomero urunuruzi ntabwo mfise zo kuvuga cyane